gituma bimbabaza nuko nyene hari imyaka umuntu acamwo ikamugora kwihanganira si benshi bashobora kwihanganira imyaka ya adolescence iragoye kuvamwo cane tari umuntu uri mu maso irakugora kuvamwo apo hari abantu bashobora kwibaza ngo naka yarayirenganye arashobora kuba yayirenganye yakoze ibindi twebwe nuko bashobora kubona yuko abana tuba twabashize ahabona hari abandi bavuga ati twebwe ntidukeneye kwitwa abavyeyi mugaga ugeze ubu uye bakitwa ba nyina w'abahisi je nanje sinabifuje kuba nyina w'umuhisi uko vyanshikiye kose navuze ati umwana n'umugisha Youth Media TV. Hello everyone, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye wewe uriko uradukurikirana kano kanya. This is your quick boy Nizi. Iyi ni Youth Media TV. Televiziyo yemeje kwerekana buri kimwe cyose cyo guteza imbere wewe canke je biciye mu ngabirano yawe. Tudatevye murabona umutumire dufise hano. Sinzi ko ari mu mama, sinzi byose, I don't know. Mugambe yibi reka kumumve kimwe canke bibiri mu bimugize. Ego turaguhaye karibu nakaze kuri kamera za Youth Media TV. Ego. Murakoze cyane. Oya, kama uvuga kumengura bisurusoni Ako bakwitegereza ninde tuko turayaga umwanya. Yego. Okay, amaje ku mazina yanje nitwa Nduwimana Diane. Nkawa ndumu actrice. Yes. Ego hama ntabwo ndumama ndumama wa kwanza. Akundi kumva vroma. Ndumama kuko ndafise umwana. Umuntu wese afise umwana amwita mama bari mama. Mugari kura dutavuga sindomu kubera ko warutiye kubivuga. Kaciyemo. Kaciyemo. Canke ari umuntu akara kwitegereza jya. Unyitegereza wese aranzi. Arakuze mugabo. Sofa maybe mugari w'umuntu usanga hari uwo muntu uri kuravuga wewe aranzi. Arakuze. Urumama w'umwana umwe. Ego. Means urubatse. Oya. Nane havyara bubatse gusa. Uri muri abantu bita ndazi. Nari teach. Abo. Seriously? None. Bya vrai. Nari pimye kumbure ko baratwitegereza ngira muri commentaire baza kuvuga kagira kumutse. Ego. Nubuse kwavuze byinshi reka tukumenye vyimbese gatoyi. Amazina bavye exactement baguhaye. Kuko ndumva ko wavuze ko uri umu actrice. Sivyo? Umugabo rafise izina. Ryo muri rimwe na rimwe agwamagara mu actrice akavuga kumva bagwamagara amazina menshi. Umugare tuda bot maze tumenye amazina yawe y'ukuri abavyeyi baguhamagara canke bakwise. Kivuga. Nayavuze ariko amazina yanje nitwa Nduwimana Diane. Diane. Niyo mazina niswe n'abavyeyi bose. Mu actrice ndazi hari gukina amafilme menshi irya iri basi nkamenyerewe rimwe na rimwe kenshi ni nkaya. Narimo ndakina banyita izina kuko kenshi nkina ndumu mama. Kenshi ukinira umu mama. Nkina ndumu dama w'umuntu. Abo? Ego. Kina none kubera iki mugano bisuvuga waritid. Urumva yuko ugomba kubiva kubijamwe nyene nk'ivyo bintu. Kuvuga ati je noronka umuntu canke navyo ushaka uri muri abandi bavuga ati jewe ndazi. Kubishaka turabishaka gusa nuko tutaronka bari serie. No kugira iki utaronka nuko tutabona abantu bari serie. Tubaze cameraman hari. Cameraman ntazi ubuzima bwanje. Nabwazi mugaje ndabona umenge yake kishoze muri mwe cyipasa sinzi ndazi. Navyo nzi. Je nawe nyakuvunira akagohe. Navyo nzi kweri. Abo. Bo inyuma. Oya reka banda muvuge kugirangira bamumve yakumba yashobora kuba umuzi. Uri nyuma ya kamera ni Mr Joel. Munabonye nyereka ati ako ari kintu mwamuhuriye ko basi gatoye. Navyo nzi kweri ambesha. Ndabireke data wanje sima be. Very privé. Okay. Maybe ari kintu mwamu ndazi. Leo ushaka umuvyinjiramo cyane. Okay, reka tuvyehoze gato ntaco. Maybe next time ngira maybe turaza kubivuga after ikiganiro. Yego. Bo Diane umwanya rese sari tuko turaganira. Exactement. Yavukiye he? Okay, jawa navukiye Bujumbura.
muri quartier Musaga. Quartier Musaga. Niho wataye uruzogi. Yego. Neza. Avuka mu bana bangahe? Abana mvukamo nabonzi. Abana mvukamo narabuzi. Narabonzi. Ati lise ho abavyeyi bariho. Abavyeyi bo bariho. Ego abavyeyi barahari bose. Gute udashobora gutabura yuko abo mvukana canke muri benshi cyane gose? Turi benshi rumva Mutama wawe ntabwo yeshapyara sinzi. Araja nuko nyene egarakomeye. Mvuze rero ibirukuri. Okay. Diane uyu mwanya turiko turaganira. Ni umukristu, ni umuzirima. Canke uri muri babandi nabo bavuga ati Gerard nifite idini ganje. Ndi umukristu. Uri umukristu. Umukristu mugabo afise ahantu yinjirira. Ndahafise. Hehe. Catholique mu wa protestant. Musulman? Hapi na wa protestant. Protestant. Mugabo protestant ari amanuze menshi cyane gose. Ngeyahe. Okay, hamajewe ninjirira muri Assemblies of God. Iri ku Musaga nyene. Ku Musaga kujya kabiri ni hari. Ahubwo ndanagutumiye. Abo. Hallelujah. Amen. Ariko mugabo hano mvise urumu mama. Hataho uhagaze udafise umuntu muri kumwe. Ariko je no bisumenga. En plus dosa uri umukristo. So bintu biremerere. Rega. Hagwa uwarahagaze. Udahagaze ntugwa. Mugabo yugo yuravyuka ukavaye? Naravyutse nanje. Waravyutse? Oya mu gihe watubwiye ati bo warira bijana keke pale. Mugabo mu gihe yo wagiye indani wategezwa kuba ufise ubu wategezwa kuvuga ati bo jewe ndafise basi nimba umuntu mwamo mwaravyaranye mukamuri kumwe canke mebe nubwo bitokunda umuntu ukavuga ati ndafise undi muntu. Mugabo watubwiye ati ndomwe. Ndumva ko ukiri hahandi nyene. Nakubwiye ko bigoye kuronka umuntu ari serieux nivyo nakubwiye. Muga twarose umuntu yatweretse ati je ndi serieux je suis là. Navyo nzi ko sindi umutima wiwe. No baguma yerekana ati je niho ndi. Okay, vyiza cyane. Umwuga wo kina filme kuba umu actrice wabitanguye ryari? Mfate je ndabitanguye 2023 ariko ndarabishaka kuva kera. Kuva kera. Umva nta gihe kirekire wabimaramwo gose. Okay. Akanya umaze kubimaramo gatoyi. Wavyumvise ugishimiye cyane gose canke? Narabiryoherewe ko navyinjiyemo nari naravyifuje. Waravyifuje. Vyiza cyane gose. Ni nk'akaye basekanenge ugitangwa kwina filme ya mbere. Turacari muri 2023 niyo kandi tukijayo nta gihe kirekire cyaciye tugiye mugabo hari akantu ushobora kuvuga ati bo kano kantu ndamaze kunegura kino kintu ni nk'icyayi. Nco nabamaze kunegura mu vyerekeye filme. Mbego kuko nta kazi katagira kanenge rimwe na rimwe. Akadefu. Je nako ndabona ubwanje ko sindabimara mu gihe kirekire ngo bamara. Donc ça veut dire ubure uri kuro ko ndinjira neza. Okay. Dohapa yo kina film. Uri actrice. Ni ikibihe ibindi bintu vya wakora. Kuko kugira urinde ndabona vraiment akaba aritegereza kuri kamera za Youth Media TV urabona ati uyu muntu aratagase for real. Akindi kintu je nakazi mfise nkora ikiyede ndakora. Akabonetse ko guys muri ko matwitegereza muntu uyu muntu ikiyede gishobora for real. Kubera iki? Muri commentaire mushireyo. Ariko nimba ko wibeshe. Sinibeshe. Nibeshe. Ikiyede canke wavuze ikiyede atacuze. Ikiyede nyene uzi. Basi hari haba mason hakaba n'abayede mason. Abo. Wewe nyene. Mbona ngana gutya. Ngira nkaba n'umurimyi kandi. Guys, vraiment for real. No. N'umuntu arima biraboneka. N'umuntu arima oya vraiment
ajya kumusaga no kuri kwimana nkuko watubwiye seriousement tuko tuza abakobwa bano ba buja ivyo biberamwo wana uri kuribeshera for real canke ndi kugiye turyosha ikiganiro nabo bakobwa ba buja ubazi bose bunga muri buja entertainment yacu deja kugira Jere ndarima urarima canke wavyigeze kuva kera basi cyo urumva nabitanguye ndi umwana watangura umwana mugarageze basura vyikata basi bavuga ati ndabi amfate wabinyigishije wowe yabinyigishije zikari karantesa nanje ntamenye kari karanyigisha umwuga no kuvuga ubu rero ubuzima bwawe bwose uvuga ati je mbayemwo aho ngubu yose nokora ako ndose kose ndakora byiza cyane ego ndakwibarize gatodia nubuse ko watanguye umwuga watanguye kwinjira deja uburimwo umwuga wo gukina filme wa actrice nizere ko ufisa watanguriye umuntu yabikwinjijemwo ego watangure kwande eske hoho uri muri club ego cyane ndi muri club okay club yitwa gute ho wabikwinjijemo ninde nkuko wabimbajije nyene nakubwiye yuko ari harehara aho natanguriye yes jewe ubwa mbere narahuye n'umutipe yitwa Brayton avuka inyanzarake mu gubari Zambia yes aramuza n'umuntu yitwa imbere yuko amuza n'umuntu yarambwiye ati wewe ufise impano gusa abantu bari impande yawe ntayo babona okay hamara aramuza n'umu CEO wa Inkingi TV w'Ingozi yitwa Deo Bigirimana okay hama tutarabonana niho twahura na Joel Mr Joel okay aranyinjiza muri club yiwe ndakina nyene ariko ubu siyo nkiri ubu ndi muri NT Burundi ndiko ndakinira ubu ni uri kwakinira niho bagufise mu maboko muri management ariko umuntu musi mwabo bantu bose hari umuntu yobara kumariye ikintu kinini cyane gose umva shimira basi kuvuga ati naho ngeze uyu mwanya ndashimiye uyu muntu ndashimira kwanza Brayton we yatangwe kwinjiza muri Jere ego avuga ati go ahead tangura hama nkashimira na Mr Joel ko naco twigeze dupfa ntaco mwigeze mufa that's why babakurikiranye ikiganiro guys that's why yewe njya turumvise yash ido nido rya vyose nico gituma Joel naguma mbona duzu urutoke nkavuga ati mana yanda haraza gushara ikiganiro cyahera ati hahiye rero cyane gose ngira bakurikira ikiganiro ubuho murabitahuye ego ndakwibarize gatodi ni nk'icahe kintu iyo uciyumviriye mu bwenge bwawe kuko buri muntu wese avuka afise indoto agomba kuba mu bwana uyu no musi cyo kintu iyo uciyumvira ukavuga ati iki kintu nanjye naracifuza kuva kera doa paro wavuze ko wamje wifuza film iki mugakera n'uyu mwanya iyo uciyumvira ukavuga ati naradekonye ni nk'icahe naradekonye kuba tukavuga ati nk'ikintu wowe warifuza muri kazozo kuvuga ati iyo uravye karaba nyene ubuzima urimo no munsi nisegoda tuko turaganira ukavuga ati naradekonye sana ni nk'icahe utabaye watezwa kubura uyu mwanya nta na kimwe kubera ico nifuje kuba ko n'ubusi ndihebura ko nzogishika mugare turashaka ico ni nk'icahe ico kintu ko jewe mu buzima bwanje namye nifuza kuba mfise salon yiwanje isoko z'abadamu yes kandi ndetse ikanisokorezamo n'abantu bakomakomeye muri uwo mwanya ndasuka nyene bisanzwe ko sindabimenya neza ariko nico buza yuko ndose umutaye nshobora gushiramo umukozi hama nkavyigira kuri uwo mukozi ndiko ndasuka mugabe bimwe ndabizi kiza cyane gose anumva ko ari sawa nicaye gisanga uyu mwanya turiko turagana y'iciyumvira cagushikiye uvuga ati naradekonye cyane ni nk'icahe igisanga canshikiye ego igisanga canshikiye nicuza muri uwo mwanya okay no kuba naratakaje virginité yanje kubera iki wetakaje kubera kidore kubera iki uri ucicuza ico kintu kwanza tout d'abord ava yuko ico kintu turakigarukako byashitse ntabishaka nyene gituma ndavyicuza guys muko madukurikirana uyu muntu ni study so
none kubera iki watakaje ubusugi bwawe kandi ari bwo wakunda cyane. Reka tugishire mu kirundi abatari ko barabyumva bavyumve. Kuba watakaje ubusugi bwawe uvuze ati je nabutakaje atavyo shaka. Savye n'umwana ubufise urashobora kumura ukavuga ati ndamukunda cyane. None kubera iki no urumva vyarashitse vyarashitse umwana nawe urazi ko ari umugisha kandi nta muntu ashobora kwa nk'umwana. Ego iyo uravye umwana vraiment ntumva uryohewe cyane gose. Ni nawe muntu nyene numva ankura stress zose nshobora kuba mfise. Se wewe gute? Nico gituma ndakubwira yuko ari wankura stress zose nshobora kuba mfise. Muri uwo mwanya se ntakihari niwe foto yiwe nsigaranye. Se ntakihari? Yeah. Yarapfuye canke dushaka tumenye. Oya sino kuvugira. Kukuvuze se ntakihari bisigura yaragiye. Ntakibaho. Yarapfuye ntakibaho. None umuntu atagihari c'est-à-dire yuko yapfuye atakihari nyene. Vyakweli? Yaritavye umuremyi. Pole sana nakundi kweli kabisa. Kweli nako ndavuga ibyo ntazi kareme. I'm so sorry. Reka tugaruke cyangwa ikibazo cyacu. Kugira utakaze ubusugi bwawe vraiment kumva none munsi kiko kirakubabaza ico kintu kubera iki? Kubera umuntu yagiye canke mugabo urumva wiyuravye umwana uraryoherwa. Mugabo ugarutse inyuma ukiyumvira urumva ko bikubabaje kubera iki? Gituma bimbabaza nuko nyene hari imyaka umuntu acamwo ikamugora kwihanganira. Si benshi bashobora kwihanganira. Imyaka ya adolescence iragoye kuvamwo cyane. Tari umuntu uri mu maso irakugora kuvamo. Apo? Hari abantu bashobora kwibaza ngo naka yarayirenganye. Arashobora kuba yayirenganye yakoze ibindi. Twebwe nuko bashobora kubona yuko abana tuba twabashize ahabona. Hari abandi bavuga ati twebwe nidukeneye kwitwa abavyeyi. Mugaga ugeze ubu uye bakitwa ba nyina w'abahisi. Je nanje sinabifuje kuba nyina w'umuhisi uko vyanshikiye kose navuze ati umwana n'umugisha. Okay. Mugabo mu buzima baravuga yuko kizira kwicuza ku kintu cyara kubayeho. Kirazira kuko ntubuze ico kintu icatumye kiba. Deje none umva none nk'ico kintu wicuza yuko cakuzaniye ikintu kimeze neza. Kandi iyo uravyo wumva yuko wumva uri kuranipa nyene ukavuga ati ya ndaramukunda cyane vuba aho nyenzoro nkabakwe ariko usanga ari uzoba n'umukwe wanje. Jewe sha kwa twitegereza je nafashwe kuva zamani. For real sinje ngambeshe nibeshe yego nakondera nzorondera ahandi. Ubona umukobwa n'umukobwa ati rero wabaye ko twaberana nicuke vraiment. Guys mugaya siravugira ngaha gusa je namaze kwivugira je namaze gufatwa nk'abandi babivuga vraiment yego Diane. Muri umugabo wawe kuba wawutangwa kandi ukaba ko wabusoza uri kurabujamwa wivuza ko ukugeza he uko wiyumva tije ngomba kugera umwuga wa filme umwuga wa umwuga wa filme no musini urimo. Okay, jandi ndifuza kugera kure nkuko abandi badutanguriye bageze kure. Kwagute kugera kure nk'abandi kuko buri muntu wese afise intego yiyo kavuga ati jewe mpagaze uku ego ndifuza cambo ca mutima ko umwuga wanje uzonshikana ko kugihe nzoshika nkaronka ngariya ndudu. Ngariya ndudu uteye ko bide nawe navyorosha ndumva ko ari vyiza cyane gose kuko nta muntu buri muntu wese atakora mugabo entre takuri ico kintu hariho umuntu ashobora kuvuga ati yinjira mu kintu ari kuvuga ati nkuko bivuze ngiye kurondanga ngariya ndudu mugada afise objectif agomba kugera nawe nuko nyene aya ko nk'imyuga dukora iye bintu byo tugenegene birashobora gushikana igihugu cacu c'u Burundi kure. Natwe twifuza ko igihugu cacu coboneka mu yindi shusho nziza nyene biciye muri twebwe ugwaruka. Biciye mu mpano zacu. Good. Muga rero je ndakunda kumva utuntu rimwe na rimwe kuko nakazi katagira kanenge muri filme harakunda kuba utuntu twutugorane kujya mu kinana ugasanga umwe habavye. Byo tangwa murondera kurondera in box iki mwandikirana ibihugu gasanga vyakomeye be nkabe bigushikiye gasha umva bizabagera gute kandi n'ibintu biba inbox nk'ivyerekeye iki kwanza in box no kuvuza byire kuko
kuko Prince muzama kuko film gukina film hari amascene mugira sivyo nk'abantu bakundana kandi bikaba kandi mukabigira like kuko nyine mukundana ama after yavyo gasanga vyarabandanita wewe umvira kwiki ivyo nivyo bakuri wewe kuri jewe none abantu nta badahurira no mu isoko barahurirayo wumvise rero oya jaga twishure kora twitegereza hajya vuge neza ati je nukuri objectif yanje ni en fait je sinavuga ngo objectif yanje ngo ni urumva bishitse Imana ikavuga ati uwawe uzomukura muri ibi ni muri ivyo nyene gusa pana bamwe uvuga ngo baza unboxing ngo bijya mwa kinye muri filme muce mu bipratika en dehors ya film jewe sukomeze ya hapo ego takubereze Shadi ni giki wanga mu buzima bwawe nanka byinshi tigiki ariko urakitubwira kimwe ukavuga ati jiki kintu iyo kimbayo cyangwa umuntu ndakimubonye ko cyambere na mbere ndanka umuntu ambesha kuko naje sinkunda kubesha wene besha oya byakwiri jewe ikintu ndakibonye ngenda direct sinca hirya no hino ngo motife ngo nakanga mbone neza canke mbone nabi ikintu ndagishishaho kiri sinigwa ndabesha ndakivuga uko kiri maybe ariko baratwitegereza kuri You've Media TV maybe muri comment bazoshirayo ababa bakubutse ati Diane wari kwa shuri kuri television reka none tuzobabona sivyo none nico entre ya papa na mama ni dukunda burya kibazo kiragoye kigoye gute oya gusa ndakunda mama wanje cyane mama yego guys muko maturabe ibintu je imbere bishasha je nenza hava vuga ati ni papa muko twe yabango cyangwa abagabo babikundira abamama kenshi niko je dusanzwe tuzi en fait abavyeyi mu kubakunda yego turabakunda bose ko baratuvyaye muga hari umuntu aba yaragukoreye ikintu kigukora ko kuburyo uvuga ati umuntu ndamukunda that's true buzukuri ego ndagushimiye cyane Diane kakanya wadutije urakoze cyane namwe ariko vraiment treta nakaika jambo wumva tugiye tutakubajira ugenda ubwiye bakaba dukurikirana kuri You've Media TV na kamwe nibaza ko mwabimbajije byari bikenewe byari bikenewe nabibajije nagerageje ego reka tugushimira cyane gose murakoze cyane namwe reka twongere dushimira ko twitegereza kuri You've Media TV tubashimire cyane kanya mwafashe umwanya mwataye maybe byari guterezwa kwa mufisi ibindi makoma kora reka tuhamagarire to the board the first without leaving muje hasi mukubite subscribe like share comment zose ziratwubaka maybe ibintu bigende neza hama tuzusubire duhura mu kindi kiganiro gikurikira ciao Youth Media TV